ati rero bimeze gute ndatangiye kuri coding amukungene bimeze uyu mukobwa mubona yaragize yari no muri Arabia Saudite niho yatumenyesha yuko afise ikibazo ku kazi turamubwira ati tabaza muri ofisi amaze kubivuga ikimubwira yuko atoroka urupangu akaja mw'ibarabara igipolisi kikamufata yarabikoze aragenda mu gipolisi niho yaramaze iminsi rero ku munsi wa kane niho yatumenyesha yuko bamutaburije itike agiye kurira imodoka imushikana ahantu yuririra indege ari ku munsi wa kane yatubwiye yuko acashika ku munsi wa gatanu isaha indwi rero kugeza ino saha uno munsi turi ku wa mbere twarariyondeje bararindiriye kuva iyo saha bukiye barasubirayo kugeza nino saha ntituramutora uyu muntu none yitwa nde Nijimbere Francine Nijimbere Francine woba uzi iyo yavuka woba uzi iyo yavuka ahantu yavuka naho nzi gusa jewe twari dusanzwe tubana ni ku Muzinda muri komine ya Mpanda ahantu bita muri Nyamabere Treyons yari afise umuryango yari yubatse yari yasafiriye ryari yasafishijwe na agence yihe mu Burundi yaramaze umwaka ariko izina rya ofisi yamurungitse jewe naryo nzi kumbure hariho abantu bashobora kuraba kano gafoto ndiko nderekana hano bakagera bakamenya na agence yabasafirishije kuko hano umupira yambaye uriko ivyandiko abadukurikiye baba bashobora kumenya iyi agence mwoca mubitubwira muri commentaire murumva ko ari umurundi kazi mugenzi wanyu umurundi mushiki wanyu yahuye n'ibyago hanyuma aho gutaha acaburirwa irengero none mwebwe nk'abantu biwe mwakoze iki mu kumurondera tuba baragerageje kurondera kuri ofisi yavuyeho barabandikira ntibigeze bishyura n'ikintu na kimwe naje ubwanje naragerageje kwandika ariko ntibigeze bishyura n'ikintu na kimwe iyo ni ofisi yo mu Burundi mwandikiye ntacyo bishura iyo muri Saudia nayo yo muri Saudia je kuva ku munsi wa gatandatu nyene naranditse nta numwe aregeranye ishu hariho ahantu umenga baduhaye ijwi ahantu baduhaye ijwi ryiwe reka ndarirabe hano duhaye audio y'ijwi ryiwe umenga ariko aravuga sibyo muri audio ariko aravuga ngo iki irya audio yarika atubwira yuko twamenyesha yuko ko agiye kurira ariko agiye ameze nabi kubera aho yarari bitari byoroshe yarafunzwe niyo audio ya nyuma yagerageje kurungika reka gato ndayumvishe abantu hano dushyira hamwe riri Nyabugete ku
kuri Olympique umanukanye Olympique yego niho rikorera kabisa asha nta n'ikindi kigo gihari atari ico Nyabugete kuri Olympique. iyi audio mpaye nivuga ko rikorera inyabugete kuri Olympique irishira hamwe mugabo nibaza ko atari narondera. Oya ijya yarungitse yari kuri Facebook nayo yanse kuja muri ntuze Gishira hamwe yase kuja ngaha muri yase kuja muri audio yase kuja muri WhatsApp. nta buryo namwe woyiduha none kugira ngo tugire Bisaba ko ari transfer kuri Facebook nyene. ntaco ariko none mwebwe mwibaza ko ubu yoba ari hehe none murundi kazi mwene wanyu Twebwe ntidushobora kumenya ahantu namwe ariko kubera yuko nta muntu n'umwe arigera avugisha kuva uwo munsi nta muntu asiba kuri airport. Twaratanze amafoto kuri airport muri bariya abantu bakora indani turatangazaho nta kintu na kimwe nta n'umuntu n'umwe arigera navuga yuko niyo sura yoba yarigeze kwibona mwino minsi. ni zihe ngorane zidasanzwe zatumye asaba gutaha hanyuma bakamubwira ko yotoroka? Ingorane yari yagize kwari kudahuza na inabuja yabona yuko umenga agomba kuboneka neza mu maso ya sebuja. Rero agaca agomba kumwagiriza yuko baba hari icyo baba bahuriranye na sebuja wiwe. Nizo yatumenyesha nawe arabimenyesha ofisi kimuha iyo nyishu yuko mu gihe abona ko bimeze uko yoshobora kuvaho akinjira agasohoka. urumva mwebwe nk'ubu ntimuzi yuko yoba aho yababwira ko agiye kurira indege ntimuzi ko baragiye ngo agere iwasha indege yurire canke ntimuzi ko yuriye akagirira ikibazo mu nzira hagati yo kuva muri Arabia gushika mu Burundi? urumva nta makuru mufise? nta makuru n'amakeya dufise kuko ntabwo yageze kuri airport atubwira ati ndahashitse nduriye canke ati ndarindiriye. Kugeza twahirutse iyo audio gusa avuga yuko akiri ku gipolisi bagiye kumwuriza imodoka ishobora kumushikana kw'iyo airport. Okay. Nira gatoya. Okay. Wavuze ko yitwa nde? Nijimbere Francine.
Nijimbere Francine yuriye indege ku munsi wa kane. turindire turabe turaza kuraba ko twabona inyishu hanyuma kandi reka tushe tubwira n'abantu badukurikira kuri rubuga abo bamuzi canke bamenya ibijanye nawe ko botwandikira bakatubwira ati amakuru dufise naya ku muntu mu muryango wiwe naho nimba hariho baba baramubonye botusinyira naho nyene cyane iyi agence yitwa ko yamurungitse nayo nyene ifise nk'amakuru yotubwira kugira ngo umuryango wiwe utekane. Ndagushimira nimba atacurenzako. Ego nanje ndabashimiye kubw'umwanya n'ubufasha bwanyu. Murakoze. Nagerageje kubaza ahantu hatari hakeya turabe ko boza kutubwira ko hari amakuru baramenye ku bijanye n'urugendo rwo gutaha nimba koko yaratashe nimba kuko hari igihe baba bataha ugasanga bageze nko muri za Ethiopia canke munzira barasamaye canke kubera kugwara ugasanga indege irabasize bakagirira ibyago hariya abo twema dutabariza muri za Ethiopia indege yabasize nuko nyine ibyago ni byinshi abarundi bahura nabyo mu nzira hari usanga badafise ubumenyi indege zikabasiga batagongesheje ibi byose mugabo nko muri Ethiopia ambassade yagiye irabikemura bimwe bimwe ugasanga abaheze muri Ethiopia ambassade ciye bafasha kugira ngo batahe tunabashimire mbere dushimire ambassade y'u Burundi muri Ethiopia imaze gufasha abarundi benshi usanga bakwamiye muri Ethiopia hanyuma bakabura ukuntu bashika mu Burundi. Ahanje reka ndagushimire rero ko ushoboye gushira kino kibazo hanze niwe dukurikira ko intumbero ari kugira ngo tumenye ukuntu ubuzima bw'abarundi kazi babwifashe nk'abahuye n'ibyago bitamenyekanye tukamenya ibyabo hanyuma nk'ubu yabuzwe tukamenya ukuntu byagenze hanyuma tugakomeza gukorera hamwe kugira ngo ntihagire umurundi aburirwe irengero kandi uburundi bwari bwamufashije kugira ngo aje kurondera ubuzima ntace atakaza ubuzima bwiwe aho kugira ngo aze kungura umuryango. Murakoze namwe natwe turabashimira cyane kubera yuko urubuga rwanyu rurafashije cyane muri iki gihugu na cyane ku bantu bari hino bashasha cyane turabashimira rwose kandi mubandanye mudushyigikira cyane. Murakoze ntibyoroshe kuko muri benshi kandi ufite ingorane nyinshi amagence amwe ntabitaho niyo mpamvu usanga ingorane ari nyinshi ariko kumbure bizozo birakemuka bukebuke. Yego. Murakoze turongera kuvugana dukomeze kuvugana urose amakuru yampa nanje ndonka amakuru ndayaguha. Yego murakoze namwe. Murakoze cyane. Nshuti zanje nuko mwabyumvise urumva uyu n'umurundi kazi mwumvise ko yitwa yitwa Nijimbere Francine. Okay. Lindira gatoya turabe hari ikintu gishasha ntaraheze inkuru ndose kwiyi nkuru nyene kwiyi nkuru nyene umviriza hamagara iyi nimero ngenda guhe ubunyene umubaze ivy'uyu muntu
avuze ko abizi ubu nyene ubu soma message. Allo? Ndeka ndayiguhereza nimero ndayitransfer ntuzi kuyarugisa cyane ndayarugisa kubera ko ndi live mu kiganiro nirinze kuyivuga kubera impamvu z'akazi kanje mugabo ucibona ndayiguhaye iyi nyene ubona iyi yihamagare directement aca kwitaba kandi nkiri ku murongo ucumbwira ibyo akubwiye twumve tuve mu kiganiro tumenye uko vyifashe nyarutsa ubu nyene uhamagaza iyi nyene yawe kandi amwereke yica imuhamagara. Okay, kata rero muhamagare ucumenyisha. Inshuti zanje ntibyoroshe n'urugamba kurwana ntibyoroshe kuko urumva duca hose ngo nkiyikira sindabizi tugerageza guca hose kugira ngo turabe ko twabona umuntu hari igihe usanga havuye inkuru nziza cyangwa ugasanga havuye inkuru atari nziza bivanye n'impamvu reka turindire turabe icyo ndabahanyisha ubu nyene mwebwe tukiranye mu kiganiro mwe mukurikiye kino kiganiro turabe yuko Imana yadufasha tukamenya trace byibuzaho ari nimbere atashe canke iki ya tugumane mu kiganiro gushika twishyuwe. Mwihangane dukomeze turavana biheze mw'abantu mwihangane hatuko turakoresha message ntiba byoroshe
murantunga nkengeze Saudi Arabia mw'abantu nayingeze muri ntuzenye murazi ko batangiye abayisilamu murazi batangiye amafungo abayisilamu imaka ibintu bya asha murabibona ukuntu byifashe الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم nani muri Saudi Arabia reka ndabereke nyene utuntu nk'utu يرثون الفردوس هم فيها خالدون no yugaye noneho karabaye niko benshi muri Saudi Arabia niyo mpamvu ndakabahaye so reka turabe uyu muntu mengarazanya akanyishu hano sindaheze ikiganiro nakurindiye kugira ngo umbwire yabwiye ko hari n'uwundi muntu bazavugana mbwiye ndindira iminota ingahe mukirahita mu masuye ndamurondera nyarutsa ndacari kuri live ndindiriye wewe kugira ngo ndabishire mu kiganiro nyine abantu badukurikiye babyumve
yuko ngo tworema bagerageze kurondera mu nzira zose barabona yuko atanu yoba yarakwamiye. Okay, umva barabaremesheje mureme mu nzira zose bagira yageze kuraba bariko tayakwamiye mugabo nta kindi kimenyetso babwiye kubijanye n'urugendo rwiwe. Oya, nta kindi kimenyetso kabisa. Hagiye yarakubwiye ko hari ubundi bariko baravugana nabo mu Burundi. Yarakubwiye ko hari ubundi bariko baravugana nabo mu Burundi kuri iki kibazo nyene. Yambwiye yuko ngo hariho n'abandi bantu bariko bamurondera, nagerageje kumubaza ati ninde muri famiye kugira numve yuko. Oya yashatse kuvuga jewe nyene kubivanye n'ukuntu. Nuko rero agerageje kunyishura rindira tuzamenyesha uko bizoba biriko birakurikirana. naje ndakomeza kugikurikirana ntugire ikibazo ndazi dushobora kugira kumenya byinshi kuko biroroshe gukurikirana umuntu yataburiwe itike y'indege, biroroshe cyane gose. Tusha turaba gusa ko yaruriye nimba yaruriye none yafashe destination ya hehe yakwamiye he, atashitse bacabona aho yagiriye ntuzenya kuko usanga hari ukuntu indege igenda igira maskari mu nzira, rero baca baraba aho yururukiye atarenganye atongeye kurira iyindi atanayuririye muri Saudia naho nyene abantu barabibona kuko hari bagira amanyanga ntibazurira indege. Umwe mukaguma muzi ngo wa muntu yararungitswe aca yurira indege aja mu Burundi bakamubura, kumbe yaciye atorokera muri Saudia nyene ku kibuga c'indege kuko birashoboka. Mwisho gihe rero abantu ni babi cyane kuko barahangayikisha abantu. Iyo ico cyumviro yaragifise yavuye hava ari connect nanje abo yarakimbiye kubera mu bibazo byose yacamwe nta kintu ntamenye. Niyo mpamvu rero ico ntanagishira mu mutwe yuko yoba yaranaciyumviriye kubera uciyumvira cyose ico yari kukimenyesha jewe nta kintu atambariye. Sawa, murakoze rero, reka turindire Imana kandi itugirire neza uko biri kose tumubone kandi yizeye ko tuza kumubona ko turiko turabikora uko tubikoze. Yego murakoze namwe. Murakoze, reka twakira abandi rero, telefone ni nyinshi. Bye. Murakoze namwe inshuti zanje, reka kino kiganiro kigarukirize ngaha hanyuma nakira undi muntu hano ariko aramagara namwe kabushije.